Miss Burundi 2025 Ingozi niho tushitse muri uno mwanya tuvuye mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko mutubona ni Yaga Tech TV, twamaze gushika mu ntara ya Ngozi aho tuje kukuzanira amakuru y'ibintu bigiye kubera Ingozi muri uno munsi. Biza kuba uno munsi nyene, c'est-à-dire que gumana natwe ntuve ku murongo, guma online kubera amakuru yose ya Miss Burundi 2025 biza kubera Ingozi. Muza kuba muri kumwe natwe Yaga Tech TV. Dore ukuntu hasa ino ni monima ipresenta Ingozi, ni monima yakozwe kuva kera cyane, aho umuntu wese ashitse Ingozi bisaba yuko wegera hano kuri iyi monima iri Ingozi kugira ngo ugifoto biboneke yuko washitse mu ntara ya Ngozi. Turi muri centre ya Ngozi, c'est-à-dire quoi, nza kubarondera byinshi hano Ingozi mutari munsi. Ndaza kugenda kugasaka kwa ina Ruyonga ndabereka ingene hameze, naho nyene ni entourage yo ngaha nyene. Ndaza kushika ku biratiro bigiye bitandukanye byo hano Ingozi kugira ngo ndabereke Ingozi ngene hameze. Eka turindire n'abaminsi yuko bashika, kuko muri uno mwanya abaminsi ntibarashika Ingozi. Ndakwibutsa yuko uno munsi tuza guteramishwa na Lino G, niwe aza kuduteramisha hano Ingozi. Rero gumana natwe ntuze gucikwa n'ivyo bintu byinshi biza kuhaba. Ndakwibutsa yuko Igitega habaye selection, aba minsi 10 baravamo, dusigarana abandi 10. Mbega uno munsi biza kuba bimeze gute rero kuba minsi uno munsi? Gumana natwe muraza kubona babandi mwakunze cyane, bamwe bapresenta, bamwe bavuga igifaransa, bamwe mwaguma mu komanta ko uno munsi baraza gusubira kandi guca kuri ya tapi kutambuka nk'abamisi. Tubibereke hano nyene kuri Yaga Tech TV. Ndakubwira ati ntugire ikibazo cha Yaga Tech TV. Iyo uri kumwe na Yaga Tech TV umenya byinshi bigiye bitandukanye, kuvyerekeye abamisi, kuvyerekeye ubuzima busanzwe, ukwiteza imbere. Yes, bimwe mu bintu nakunze mu ntara ya Ngozi ni amabarabara meza. Raba uko amabarabara meza ameze neza mu ntara ya Ngozi, hafise view nziza cyane. C'est-à-dire que ku muntu atarashika Ingozi niko kanyo rero ko kubona Ingozi kuno hameze. Ndabikwereka bice kuri Yaga Tech TV. Nkuko bibona na hanu heza, hakozwe neza, na hanu seriously sino kubesha guys. Sans blague, je nashise Ingozi ku ncuro ya mbere. Niryo rya mbere shise mu ntara ya Ngozi, ariko berbe iri hajya nkuko bibona. Berbe iri ngaha, hano ho kubika amahera harahari. Banque de la République du Burundi iri hano nyene iruhande yo kugasaka kwa ina Ruyonga, iruhande y'ahantu ushobora kubona ndashobora kuvuga ati ama antenne ajejwe ama communication, ama antenne ya ajejwe communication, connexion iruzuye. C'est-à-dire quoi, wowe rero uza kuza muri Miss Burundi 2025 iri kirabera Ingozi, uvuye i Bujumbura uraza kuhamenya byinshi kandi uraza kuryoherwa, kuko connection ni full, amabarabara ni meza, inyubako ziriko zirubakwa neza cyane. Urindiriye iki? Je namaze gushika Ingozi, OG yamaze gushika Ingozi, Yaga Tech turi Ingozi. We urindiriye iki? Karibu dusangira umunezero wibiza kubera hano Ingozi muri Miss Burundi 2025 Ingozi. Yes guys, muri no mwanya nkuko mubibona turi kugasaka kwa ina Ruyonga hano ni Ingozi, kugira ngo tubemeze yuko twashise Ingozi bili for real, kugira ngo n'abantu badukurikirana bavuga ati kapiteni yamatuzanira ibintu bimeze ukuntu. Aha ni kugasaka kwa ina Ruyonga ku muntu ahazi na hanyene. C'est-à-dire quoi, hano ni handi ina Ruyonga yashobora kugira iki, yashobora kuniga kana k'impene cyane. Ina Ruyonga bamuze ko ibintu byinshi, ari ibintu byinshi tuzi kuri ina Ruyonga hamwe nande ina Ruyonga na Samandari. Naha rero baba muri rupangu runo nigo rugo yabamwo ina Ruyonga na Samandari, baba ngaha indani. Inyuma y'imyaka myinshi barakura, baraba batama, barasaza, hama bacha baritaba Imana. Ayo namakuru ya Samandari na ina Ruyonga. Hano rero ni hehe gabasha? Hano onye na hanu iyo ushitse, iyi ni province, iyi ni biro ya province. Biro ya province iri ngaha, ku muntu atahazi kuri biro ya province Ingozi iri hano nyene. Urane ko isavyu neza, kandi bamwe badutegeka gukaraba, tuze turakaraba amazi ni yonse, turakaraba ibintu bikagenda neza cyane. C'est-à-dire que hano onye itegeko ryo gukaraba ryamaho isuku, nico kintu ca mbere mu gihugu cacu cy'u Burundi riranga igisagara ca Ngozi ni isuku. Twasanze ari ahantu hasukuye neza. Eka nasanze n'abafrere ngaha anye. Uyu rero uyu mumubona, uyu nkuko nababwiye cameraman, ndashaka yuko umukamera neza. Uyu niwe ina Ruyonga, hano ni Ngozi. Uyu niwe ina Ruyonga, ndibaza muramubona mwese. Bari kumwe na Samandari, bariko bagira iki? Aha bari bagomba baje kurima, iyi ni Nyundo, oya si Nyundo, iyi ni kimwe barimisha isuka n'igipawa.
rero uyu ni Inarunyonga na Samandari bariko bari bagomba baje kurima, bari bavuye muri yanzu nabereka ku gasaka kwa Inarunyonga. Iyo ni histoire, nawe ndibaza urazi histoire yiwawe yerekeye Samandari na Inarunyonga. Gusa histoire nzi ya Samandari na Inarunyonga nuko babana, ubu yari madame wuyu. Uko niko bimeze. Reka rero tubandanye turaba igisagara ca Ngozi buke buke, ariko turibusa yuko ikintu nyamukuru nuko kwibutsa yuko ya Gatech TV yamaze gushika neza na neza muri Miss Burundi 2025 Ingozi. Reka rero tuje turaraba ibi ahantu hamwe hamwe nyene niyo tugishika, urabona ko nkifise n'ama bag kugira ngo dushobore gushika dufate hotel turuhuke, and then tumaze kuruhuka cyo tubereka rero Ingozi neza na neza, zo guca tubereka ingene tuza kwakira aba Miss ukuntu baza kuza, zo guca tukwereka ikibanza kiza kuberamwo Miss Burundi 2025 Ingozi. Neza na neza ndakwibutsa ni hotel nziza cyane iri ahantu hameze neza cyane, aho muri no mwanya nkuko muhabona twamaze guhashika kugira ngo dushire kubereka iyo hotel labo kunisa na ahantu heza, uravye hanze hasa neza. Ku bantu bakiri Ngozi rero ni munyaruke mushike kuri ino hotel yitwa Zoom, you know, Zoom Hill Hotel. Yes, Zoom Hill Bar niko hitwa. Urashobora kuhashika ukitegura ukaburi Ngozi. Aba Miss namwe muri ko muritegura mumenye yuko kapiteni namaze gushika. Nukuri kw'Imana mugerageze, ndi kumwe na OG cameraman, c'est-à-dire que cya gifaransa twabunye za commentaire no turaza kuzifata, turaza kuzerekana. Rero mugumane natwe, ino ni ya Gatech twamaze gushika Ingozi. Hala, say hala.